uretse ko nagize ubwoba mu nyuma mbonye uburemere numva umenga umuntu bashaka kumugurura umutwe gutya. Erega niko nashaka kubereka. Barakuyeho iki gipande kindi baracyamika ngaha barugurura indani barasubiza ko gutya hama barashona. Ntibavyumva umuntu bagiriye operation afise n'inda ndende gutya morale vipi. Sharing wow miracle baby. Naze ngo sharing is caring. Ubwo caring ya chance agomba kubwira ngo ni sharing. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Ndabagumbiriye cyane, amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri. Jewe ni mama Nyishu wa mukunzi wanyu, nje mu kiganiro c'intahe niko nobivuga. Turi kumwe n'umushitsi, reka tumwakire abidondore abaramutse. Action TV ndabaramukije. Nizere ko muguwe neza mu mwami Yesu Kristo. Jewe meze neza, ndakomeye, nitwa Chantal Nimbeshaho, nkaba ndi umurundikazi. Yes. Mwabyumvise ko atubwiye ngo ni umurundikazi, reka tumubaze igituma atubwiye ngo ni umurundikazi. Ndi umurundikazi kubera amazina yanje urumva ko ari Kirundi, tuvuga Kirundi. Icyo bitandukaniye ko gusa nuko tutari mu Burundi, kandi n'ikiganiro nitwe tugikorera mu Burundi. Okay. Muhumure mama Nyishu vuba arataha. Ariko Madame Chantal murumva ati ikiganiro turiko turagikora mu Kirundi ariko nituri mu Burundi. Madame Chantal yaragira ubuntu arahandi ha biga none Chantal nini batamuzi ko mubonye ryambere. Chantal abatamuzi baje mu ndabe ngaha kuri ibi byuma sinzi bibonesha amasanamu. Chantal ni umumama arubatse, umugabo umwe rudende kweri yagira uwunsaba nimero. Afise n'abana babiri b'abahungu. Yego. Hanyuma akaba aba muri Kenya. Akaba ari n'umurundi w'umukenya. Umurundi w'umukenya umukenyane nkaba n'umurundikazi. Umurundikazi. Ngo ibyo bibiri. Rero ndi hano ndi muhira kandi ninaza mu Burundi naho nyene ni muhira. Okay. Mwavyumvise rero ko ari umurundikazi w'umukenyana. Umva ko hose ni muhira, hose agisanga. Kwa sasa tunaweza kasalimia wandugu zetu wa Kenya. Yes. Wenyewe watatufuata, watatusikiliza. Wasiwazie sasa mbona Shanto amesharudi kwao. Hapana, wapendwa wa ndugu wa Kenya, nimewasalimia kwa jina la Yesu Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Na wapenda tunafanya hii kipindi kwa Kirundi. But pia nyinyi sijawasahau. Tutapata muda mwafaka mzuri wa kuongea Kiswahili. Hii testimony itafika mbali. Hata kama ni kwa Kiingereza pia wale watu hawajui Kiingereza, wale watu hawajui Kirundi na Kiswahili, pia wao tutawafikia. Basi itaweza saidia watu wengi sana. Asanteni. Na mimi pia nasikia nisalimie wa Kenya. Kwa hii testimony ilipitikia ni Kenya. Na hapa kukua kweli hakika wa ndugu za Chantal Warundi. Yes. Na nahisi wa Kenya wamekuwa wandugu wazuri. Na wamekuwa karibu ya ndugu zetu. Na ndio maana nasikia kweli kabisa niseme Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa kila mtu mwenye alikuwa pembeni ya Chantal, mtu mwenye alimwangalia kwenye sisi hatukukua, mtu mwenye alijitoa kwa mfuko pia. Tunasema shukrani kabisa na Mwenyezi Mungu ajazie kwenye mmetoa. Sasa nimesema tunasema kwa Kiswahili msizani Chantal amerudi Burundi. Chantal kingali Kenya. Lakini tunasikia tuambie watu wengi zaidi tunawaambia na Warundi wenye hawakukua.
tuambie Mungu anatenda maajabu na anatenda mema. Haya, nuko rero mwabyumvise yuko tutari i Burundi ariko hari ubuzima Chantal yabayemwo, yabivuze ati ndi Burundi kazi ndi no mu Kenya. Ubwo buzima abubamwo ngaho nibaza ko bitari byoroshe Chantal. Ntibyari byoroshe ariko twabonye Imana, twumvise ubukuru bw'Imana, twumvise amakuru meza ko Imana yahabaye. Mbega none Chantal utaraza umva wavuze ati jewe ndi umumama w'abana 2 ndubatse n'umugabo umwe, nibwira ko muri Kenya wahaje uje kubaka. Ikibazo rero mvuga nti urumva urabona iyo umuntu aravuka umuntu agakura hanyuma hagira umuyabaga ugatangura kuvuga ati jewe numva biruko. Wowe wari warateguye muri wewe warumva ko uzorongorwa no mu Kenya? Yego. Aje narinzi ariko kubisanzwe ntagiye kure cyane. Baze hari ikintu ngira nibagiye kwidondora. Jenny Chantal nawe turiko tugirana ikiganiro ni umukuzina wanje Emeline, mama wiwe avukana na papa wanje. Rero Emeline yabaye hafi yanje cyane kandi hari ikintu yigeze kumbwira ndisire ko natacibuka uraza gutangara sana. So icyo gihe sinari nzi ko nshobora kugira mariage no mu Kenya. Kwanza rimwe naho urabona hari abagenzi cyangwa abantu nyine numva baguma bavuga ngo mariage ni nziza, ariko nkama mbona hari abakubita abagabo bakubita abagore, nkama mbona abandi bahukanye, nkama mbona abandi haragera igihe ndavuga nti misi sinzogera mariage. Ndavuga ni mariage nimba ntashobora kuronka umuntu ashobora kunkunda akambera umusaza wanje, akambera umugabo, akambera yani ibintu byose abantu bose batambereye. Ndavuga ni je sinzogera mariage. Ntarabandanya ngaho igituma ivyo byose navyiyumvira Emeline arabizi nuko ntigeze mbona papa wanje. So numva hari iyo vide kwera ico gihe sinari bwamenye Yesu. Naguma mbona hariho vide yo kubura papa. Kumva hari kinoko. Numva abandi bana bahamagaye papa, aho nabana barivutse kuyambira papa, hama numva umenga hari ikintu mbuze. So mvuga ni Imana basi iki kintu mbuze uzompezagiza umugabo atombera ivyo byose. Kwera sinari bwakizwe umenye yuko Yesu ashobora gukombla iyo vide. So naho rero vyahereye nkaba nkomeza gutinya kugira mariage. Haragera igihe sinzi turaza kubibandanya. Mugabo uko vyatanguye nabona umenga kugira mariage bikenewe, nabona gutwarwa n'umuntu ambaye sindamuzi, araje kunjya umutima wa wundi yavuye ku kazi yuguriye ni umenga tangura kwiyegeranya nkatinya umenga ni igikoko kije. So nibyo nibaza ko nishyuye ikibazo cyangwa ejo nibagiye wacishuye bwaje nagumanya amatsiko ngo hari ikintu nigeze kukubwira. Icyo wigeze kumbwira ni umunsi umwe. So twariko turabandanya nyine uko kuntu nyine ndazi kuza kumbaza aho twahuriye ibiki nibaza ko ariho nza kugera kwishura icyo kibazo. Bon, murumva yuko deja mariage yarayitinya, yasiguye aravuga ko kubw'imvo yatinya mariage. Bon, nkuko yabivuze urumva nyene hariho agace jewe nari ndabizi ko ariko arakoze kubidusangiza kubera ko hari abantu baza kudushingira intahe hakaba ibice basimba. Rero jewe nama mvuga iyo washinze intahe ico gice ukagisimba ya ntahe ntiyuzuye. Kuvuga ngo igice ushobora kuba wasimba arico cari gufasha ubundi muntu. Okay. Ico gituma rero biryoheye kandi biraryoye ko bivuze ntabimubajije spontanément. Biraryoshe kuko ndazi neza si Chantal wenyene yaciye muri ivyo, hariho n'abandi inyuma bashaka kwa bariko baranabicamwo n'ubu bariko baratinya canke bafise ishusho rya mariage nkuko nawe wari urifise ico gihe.
urumva rero Chantal aratinya mariage. Chantal ariyumvira ati uyu muntu noronka anje umutima kandi nanje ahubwo nari nshaka uwuza kuzuza ico kinogo uwuzuza aho hantu. Vyagenze gute none ngo wemerere umuntu w'umunyamahanga en plus? Ico kibazo kiza inyuma yuko harageze igihe ndakizwa ndakira Yesu kabisa, ndamucakira ndumva ya vide irahera. Yego. So imaze guhera naho ntibyari byoroshe n'ubundi abantu n'abantu haragira igihe nyene cyo hari igihe nyine umukobwa wese agera igihe akumva nyene ko hageze ko ubanga. So ico gihe rero kigeze narasenze ndasenga Imana nukuri ni ntahe buriya mu ntahe nta kintu na kimwe ushobora kwisigariza. Narasenze ndagira jeûne ya 4 jours tana kimwenywa ndibuka ko nk'umunsi wa 4 wa gatatu mw'ijoro nanyoye amazi ari mw'isukari kubera nari naremerewe. But mu gusenga iyo minsi ine nihaye navuga nti hako notuma ngenda kugira mariage n'umuntu nkababara akambabaza umutima notuma mfira imbere y'Imana ndiko ndasenga. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ko umunsi umwe imbere y'Imana uruta iyindi minsi myinshi igihumbi n'ibihumbi uri hanze. So navuga nti jeri reka nisonzeshe kandi ijambo ry'Imana ratubwira ko dukwiye gukoresha ubwenge bwacu. So sinisonzesheje ngo nihane, hariho isezerano nashaka ko Imana impa kubera nyine navuga nti nandi gushobora kubisonzesha njya mw'ijoro muga ndavuga ntoya sinjya kugira Imana inyishura. Ufite haragira igihe umuntu akumva arakeneye kubabaza umubiri, arakeneye kwiyima kugira ngo hagire ikindi kintu aronka c'agaciro. Nukuri aho nagomba mbere ngira ko ari umuntu akubaza ngo yubona ngo kwisonzesha oya n'ijambo ry'Imana rirabivuga yuko hari bidakuba ko no gusenga gusa ahubwo ugushirako no kwisonzesha. So ndibabaza amasengesho yanje arahera. Iyo usenga nibaza ko mutambaza ibibazo byinshi. Iyo usenga kweri kandi wasenze mu kuri no mu mpemu hariho ibintu ubona ukavuga ati Imana yanyishuye. Yes. Iyo usenga ntumbaze ngo byagenze gute wabonye iki muhava mutangura ngo yabonye cyangwa yarajyanye ariyotesha ibintu. No hari ibyo nabonye muri wewe muri jewe kandi yes ndabenya ko ari we. So navyo ne byafashe igihe kinini yo kugira ndavyemere. Nasubiye ndasenga kandi ndabona abantu bambwira ivyo nabonye jewe nkumva nabo babikonfirma. Abantu ntanazi duhuye Imana ntivuga ari. Yes. Abantu ntanazi duhuye tudahuriye no mu Burundi tudahuriye naha ko sinabwaze muri Kenya. Ahantu hose natembera nabona bankora akavuga ati wewe hari icyo Imana yakubwiye kandi ugikora ucubahe. So kubera nyine nije mbanzi icyo Imana yambwiye nacamenye ico bavuze Mana Gacha gushima Imana. Biraryoshe gusenga, biraryoshe iyo wasenze ukumva ko Imana yakumvise yakwishuye. Ubu urumva urahandi hano mu kirere ku buryo naho umuntu wari wese yakubwira gute wumva nyene ntukora kuri ka kantu kawe kubera uvuga ati yari ahantu nagakuye. Ndashimiye Imana rero yuko wari watahuye ugatahura wamaze gusenga kubera ko hari ingo nyinshi zisambuka kubera ko wa muntu agiyeyo yiteze guhabwa gusa wewe ntiyiteze kuronka. Urumva iyo ugendayo wowe ushaka ko wa muntu aza akaba papa akaba grand frère akaba cousin akaba le meilleur ami akaba umugabo akaba donc byari bava bimugora kuko nashaka ko remplisa ya mahoro yose ari umwe atari Kristo ahari. Urumva rero Chantal aremejwe. Chantal aragezaho akora ubukwe sibyo. Ushitse mu rugo ndashaka kuvuga ikintu. Okay. Imbere y'uko nshika mu rugo hariho guhura n'ibiki. So kimwe ndavuze yuko wigeze kunkorera. Ico gihe
twarahuye umugabo twahuriye mu Burundi ku batabizi turamenyana but mu nyuma rero siwe yaraje mu Burundi nka kabiri haragera igihe arambwira ati none mu rugo naho uzoza ryari bakubone hama dutangure kwitegura je naratiye mana sinari bwashike no mu Rwanda bwashike no mu Rwanda haciye mugani mana yanje muri Kenya bagenda bagibishikayo gute numva umenga ahantu bagenda ngira nk'indwi yose naho yo bari n'indege nabo nari kure hanyuma ndagenda twasanganirwa mama nyinshi hewe ndagenda ndamubwira ntimvise rero kubera urazi igituma nahisemo kwenda kumubwira niwe nabona turi ashobora kuntahura icyo gihe ntiyari bwaba umumama twese twari abakobwa hanyuma niwe nabona asenga ashaka kuntahura ndamubwiye ko hari umuntu naronse kandi nshaka kugenda kumuraba araza kubitahura ndagenda abasha ndibuka n'ahantu yababasha ndagenda ndashika turaramukanye nyene ndamubwira ntibazi rero je rero buriya je nshaka kugenda muri Kenya uzojana nande ndamubwira cyane sinzi kwijana arakoze yafashe agacupa ka olive oil arakugurura uyu mumama yaransengeye aransiga umubiri wose kuva ku mutwe gushika ku maguru acambwira ngo aho ugenda hose ngo aho uzokanyaga hose Imana izobihaguhaye ngo kandi ugire igikundiro muri Kenya ngo kandi ugire faveur muri Kenya ngo ntihagire abantu bose bazokubona ngo baze bagukunda muraza gukumbabarira handashyize ahantu hari amayobozi ngo abantu bose baze bagukunda faveur narayibonye muri Kenya igikundiro narakibonye muri Kenya na cyane cyane narahabonye Imana kandi ibyo bintu navyo yari yibuka urakoze cyane kunsengera urazi amasengesho nibuka sinari numva yuko ava yuko uza twayasenze ayo masengesho mugabo amasengesho nibuka yandi yo muri yose urayibuka we apana ajya nayo muhira ndagusanze uri kuregeranya nyine muri chambre yawe ucutora ako kamavuta ako gacupa ahantu ku kabati tubwira ngo dusenge ndapfukama ndafata ku gitanda uransiga ayo mavuta navuye ngaho finalement ni je nari nkeneye ino ntahereye navuye ngaho nduhutse wow kumwe n'Imana yongereje amavuta nanje mfise I am strong. Okay, yes. Nababwiye yuko Imana irakora, Imana irishura, biraryoshe. Jewe nk'ivyo nta nibyo nari nibuka. Ariko urumva ko avuze ati narabonye Imana, narabonye faveur y'Imana, narahaboneye Imana cyane. No kuvuga rero Chantal turagarutse mu ntaya yacu aremejwe muri we ko mariage atari bya bindi yahora atinya, aragiye ashitse muri mu rugo, ashitse muri mariage. D'abord agize mariage kure yaho yaramenyereye, kure y'inshuti ziwe. Nibwire yuko n'igicapo yari yariha muri mariage atari cyo yabonye. Kuko navuze nyasha abantu bose ngo basenge yo Imana yanjye Imana ibahetse ati yes musenge Imana twebwe mwabigemeye no kuri musenge Imana Imana irishura. Ushobora kuba utazi inzira Imana izokwishurira ariko zirahari kuko umenye yuko Imana izokwishura kandi ivyo Imana ikwishura naho izogucisha muri ya ntuzeya mu bintuzeya mu mifunda n'ibiki byose kuko umenye yuko Imana izokwishura. Urumva Chantal arakoze ubukwe abukoze kure iyo muhira yaramenyereye, aravuye muri wa muryango noneho agiye mu wundi muryango, umuryango badasangiye imico, badasangiye imikorere, ibintu byose bitandukanye
vyabaye gute? Ntibyari byoroshe ubwa mbere kwanza nkiza ikintuze igiswahili cari ingorane igiswahili cari ingorane cari icongereza hari abo twavugana batazi akongereza bakavuga igiswahili kenshi ino hari amatwibi menshi 42 canke 46 tribu iyo ariyo yose barahuriza ku giswahili n'icongereza biga kw'ishuri mugabo haba hariho ururimi rw'umuvyeyi so rero hari gusanga rero hari abatigeze baja kw'ishuri bavuga ururimi rwo mu batazi n'ico giswahili rero mugabo je sinigeze mpura nabo abona umuryango wanje bavuga igiswahili n'ururimi rw'iwabo n'icongereza rero ntivyari vyoroshe na gato ariko mu buryo ibintu biba bitoroshe ugerageza kugenda kubera nta yindi shwara navyo gusubira inyuma ugerageza kuri conforma nkabo ikintu cangoye cane nukuri ntabeshe je sinzi nta muntu twonanirana ku bana aho menyeye Imana cane hariho urugezo Imana yanyiyeretse ku buryo ata muntu n'umwe yonanira ku bana nawe muri kano kanya ni etape par etape hari ibintu Imana igendera kwigisha so gushikaho cisaha mu vy'Imana yagiye inyigisha nta muntu n'umwe yonanira ku bana nawe kiretse ari udashaka yes hari ibintu vyinshi nagiye ndabona ufite jewe naragiriye bakukuza muri ubwo naratangaye cyane kubera nasanze Chantal yari yenteze muri abo bantu ukabona arisanze gose kandi ukabona nacakira ibintu naco bitwaye nyuma y'iminsi mikeya hama je ndibuka rero ndakubwire ikintu nibutse nashimye n'Imana kandi nkagenda ndashima nuko nagiye mbona famille y'umugabo igukunda yarakwakiriye ya faveur bande bango les premiers invitations rero nkavuga nukuri iryo sengesho ntaryo nibutse mugabo naribuka ko mu twaganira n'ivyo byarimo avuga nti batse ko Imana ikundana none avuga nti yo donc nkaraba ingene umuryango burya abantu naho burara barahisha gute hari ukuntu umuntu uyu muntu bamwakiriye kandi tubivuga no kuri abizi mukazana nyene mushasha aciye abantu umunyamahanga n'ubudobe ariko ndibuka ko nagiye ndashima Imana ndabango Mana warakoze bya bintu Chantal yahora avuga narabibonye sasa kwa hiyo tunawashukuru sana haki familia yangu ya Kenya nawapenda na roho yangu yote nawapenda sana na asante kwa kunipenda asante kwa kuniakomode kwa kunipokea kwa kunifanya adopted kwa kunifanya pia mimi nisikie mmoja wa watoto wao so nawapenda ujue nawaombea niko na mambo mengi ya kusema lakini nitapata time yenu ya kuongea kuzungumza Kiswahili ndio mwelewe vizuri nukuri narabakunze numva nanje ndishimye byatumye ntaha mu rugo numva ntafite ubwoba bwinshi ndavuga ngo Chantal nahasigaye hariya yarose ubundi muryango ico nagenda coma rero ndibuka rero ko ajya amasengesho ariko ndavuga ndibuka ko jewe nayasenze nsaba umwana sinzi kuvyibuka ndavuga nti Mana ndakwinginze faveur yawe kuri we nayibonye ubuntu n'urukundo nabibonye ariko ndamusabiye umuhe umwana rero ndibuka ko umwana abonetse yaramashimwe jewe naranezerewe muri jewe donc umva Chantal nawe uravuye mwa bya bindi none ari ibintu uba mube ngo ni indoto noneho nawe uraronse umwana genre umwana bimwe uvuga ati je nari mfise ikinogo c'umupapa uraronse umwana mu muryango hariho papa na mama wumva so mu minsi mike umva umenga azotangura kuvuga ryari atangura kumamagara rero byari biryoshe byari urugendo rworoshe naragoye
bati Imana iramundindira uwo mwana hanyuma haragera igihe aravuka nitwo kwinjira muri ivyo birebire kubera hari ibindi birebire biruta ivyo oya gusa ni hahandi nyene inda ya mbere iyo umumama yabaye umumama bwa mbere hari utuntu tugukanga ukaca usanga kandi uba ubishashaye uba ubishashaye kandi uba umaze kumuronka rero haba hariho iyo mubabariye nkoresha icongereza excitement igutuma udacika intege niyo umwana arira cane ntimuryame mw'ijoro umubona nyene hari indi energy hari izindi mbaraga zigutuma wumva umengo byose biroroshe Chombo uravyibagiye ivyo bintu byose kibagira ko warayokanura nabwiye abantu nije ndibuka ko nyishu yarumaswe amezi ane hayi naje yarumaswa umva nkatora intebe nkicara hanze kugira ngo basi mu nzu baryame nkashikana ino dimata niba kwari kuruha niba byagenda gute agateba nyene akaneshwa agaryama ariko ndavyuka ko ico gihe navyuka size nabana ndi muri dushe ngende ku kazi kandi ubusho Ewe jeko nifise n'ubufasha iyo ananiye nesha namubwira voilà niho rero nshatse kukubwira iyo energy izo nguvu izo mbaraga ufite nasanze abana baraprocura iyindi sens y'ubuzima abana baraduha donc uriyibagira ugasigara wiyumvira nyene ubwa mbere wiyumvira wiyumvira ivyiwe wiyumvira kuri we avant yuko wiyumvira wewe donc Chantal arabaye umumama nibwo haciyemo utugwara ariko nyene yavuze ati hariho energy ituma utwo tuntu twose dusubira mu murongo rero nibaza ko tugenze mu gice nyamukuru ahantu twashaka kuvuga umva hose twagiye turabona ubuntu bw'Imana mugabo hariho ahandi hantu ikora ukavuga ati yo mwana we birarenze uko navyibaza donc apana bimwe batubwira ngo urumva urambwira abantu ntibiraryoshe iyo dusomye Bible ngo ba Petero ngo bagendeye ku mazi umva ari ibintu biri nyene okay ariko iyo hagezeho rero iza mu buzima bwawe uravuga ati wow kumbe umuntu arashaka kukumva kukujyaho kubana nawe we gucya Chantal arabaye umumama biraryoshe urumva ni mu bihe biryoshe cyane umva watamwe ati bwa bundi bwa buzima jewe ntabonye abana banje bikora bamwo okay bihindutse gute rero kugira ngo no musi tube twicaye ha muri Axia dushaka okay ukuntu byagenze umubebe namuronse turaryohewe kandi ico gihe mama wanje umurundikazi yari yaje ari kumwe nanje so ndose umwana inyuma y'ukwezi kumwe navyaye ndagwara ukuntu nagwaye umwana nari namuhaye mama wanje jewe ndavyuka shukana inzara y'umuvyeyi yarayaronse ndicara ku meza ndiko ndanywa icayi hariya ndiko ndanywa icayi kote gauche y'ukuguru kwanje ihera mu kirenge itatemeka gutya itatemeka kandi uko kugutetemeka kwaba kwatetemeka kuduga kuri n'inguvu so sinzi aho byatanguriye aho vyageze utetemeka sanga naguye hasi nguye hasi mama afise umwana ari bumushire hasi ku ntebe aratangara yarakubona mugabo namubwiye nti ma so muri ico gihe rero ntango gutetemeka nicaye kuri table wanje naciye mvayo canza kwicara mu ntebe iruhande yaho kora hariho n'imeza y'ikiyo natinya ko bati sinarinzi yuko nza kugwa ca ndagira iki mama ivyo vyose rero byo gutetemeka ndavyibuka mugo ivyo bindi vyose ndiko ndavuga ni mama yabimbwiye ko naciye darataye mama atangura kumbwira ati none gamana Mana ndabigenza gute muri kino gihugu nacakirimi so ninatora telefone bano b'Imana ninatora telefone gute telefone so hama akiri muri ivyo ashaka ati reka basi mbanze nsenga acyajyamika umwana ku ntebe
si turi muri sale caryamye ku mwana ku ntebe aca aratangura arasenga. Ivyo bintu biboneka ko vyamaze ko nk'iminota 5. Iminota 5 iheze aca arabona ntanguye gukanura ca ndamubwira ntiyonima numva ashaka muri toilette aca ambwira ngo genda reka sinshobora gutambuka. Bantu b'Imana nshaka kubabwira ko nimba umunsi umwe uvyutse utambuka uzoshima Imana, uvyutse uhema uzoshima Imana, uvyutse amaboko ushaka kuyaduza ukongera ukayamanura ushima Imana, no kumva ko nyene canke kumva nyene ibintu bimota uzoshima Imana. Nabwiye ko navuye ngaho muri salo ngenda nk'inzoka muri toilette, nk'inzoka nikwega ndagenda ndashikayo, mvuyeyo ngaruka nikwega nicara ku ntebe, niho mama nawe ntimara telefone ca ndatora telefone ndahamagara umugenzi wanje w'umubanyi ntiyaba hafi yanje mugabo si kure. Hari ahantu twaba nyene hariho akantu k'aka hospital gatoya ca ndamubwira nti uzanane n'umuganga, ca barapima tension igera hiyo. Abantu bazi kubona tension yari kuri 170, musi naho yari nk'ijana-na-mirongo-ibiri. Umutima nawo wateranira ari extreme bibaza. Muganga araza baranyandikira imiti. Rero ico gihe niko mutari bumbaze ndazi ko mufise ibibazo muvuga ati none mama ari ngaho umugabo nawe yari hehe. So umugabo wanje yarakunda kugira amavoyage, so yari mu gihugu. So ico gituma rero twari muri iyo nzu jewe na mama wanje gusa. Ega kandi nawe yoba hari ico gihe n'imiburiburi twari kumuhamagara yaza kuba ari hafi. Yari kuba ari hafi aza. Munyuma rero umuganga yaje arampa umuti nyene birahera. Je ndibuka ko wanyandikiye hama sinzi ko byiruka kinakubwira nti nukuraba neza na papa yagize hypertension ni na mama yagize hypertension ni kandi urazi ko ivyo bintu yari hereditaire nukuraba neza. Ugaje aho ngirijwe hereditaire zirabaho ngaje narazihakanye kabisa. So munyuma rero ingwara ntiyahereye ngaho, haciye haba nk'uko umenga bibaye yani imisi yose. Ku kwezi n'amafatwa n'ivyo bintu, ku kwezi n'amafatwa n'ivyo bintu, ku kwezi hamwe n'umugabo wanje arageragena mama ataha, hamwe n'umugabo wanje atakija ku kazi agiye agana umutima uri mu nda ndana mu telefone ngo biragufasha cyavuga ntoya bimeze neza nashaka kukumva ingene umeze. Hewe biraba urudubi turagenda ku baganga barapima indwara zose barabura. So sinzi ngene umugabo yimvira ati reka hemwe ndondere ngire Google ndondere ivyerekeye n'imiti. Aragira Google araraba imiti aho rero ni sangapi yambwiye ngo yagugurinze nimba ari 8 z'ijoro yabuze itiro ariko arimvira ngo nibi bintu bimufata nibi kandi kenshi vyama bimfata atari hari yagiye. Yaratinya hariho n'ingendo nyinshi atigeze agenda kure kubera yavuga ati none nagenda arasigarana nande biraba gute canke ari ahantu nyene adashobora gusiga. Me muribaza kugana inzu yawe ugiye gutaba indaro ku mubanyi canke ku nshuti canke kwa sister in law kubera utinya ko bifatira mu ducenye umwana nawe buriya ndakubwira iyo waza umumama yani ibishobisho byawe naco bikubwira usigara uriyumvira umwana n'umwana n'ivyamfata nkaherayo umwana wanje afatwa nande nshobora kuba bishobora kumfata ari ku gitanda hanyuma kwe kubera iyo bimfashe ubwenge buragenda sinoshobora no kwibuka kumushira hasi. Byarangugumiza
hari ukuntu nyene nagenda kubwira intahe nyene birateba biramba ubundi naho ndabivuga nkumva ubwoba nko kumenga bihava bica biza mu njeje ukamengura bihamagaye kumenga ndabihamagaye biragenda uko niho rero yabwira Google akabona nyene ko ishobora kuba ari problème y'abantu niho rero twaca tugira booking kwa muganga umuganga w'imiti soca turagenda hariho test yitwa EEG hariho ECG yo kuraba umutima hariho n'indi yitwa EEG nayo ari utuntu bakushirako ngaha twishi guhera ku mutwe guca ku birenge aha hose ahantu hose barapima bararaba ibintu byose bambwira ngo ni sawa ngaha hari ingorane ahantu niho rero yaca tubwira so iyi yako ari sawa mugende mugire MRI tugiye kugira MRI ca dusanga hari ikivyimba muri cerveau kinini cyitwa tumeur de cerveau brain tumor mu cyongereza hewe ndagira ubwoba sinagize ubwoba narasimbwe n'umutima ndamubaza none ari umuti ushobora kukiyonza canke bizogenda gute ndamubwira ngo iki wawe carabaye kinini andikiyonga ni operation aca aratwandikira intuzi ibaruwa ikete yo kuja kuri MRI ahantu bazigisha mu MRI ndaritwaye ndaritwaye ndabona turi mu ntuzi muri sale kuri reception mbona ahantu handitse hacafye ifoto y'umugore bigaragara yuko ufise inda utashaka kuja muri ico cumba jewe sinari nzi ko mfise inda mugabo narikeka ko ndabifise kubera hariho amezi 2 nari nasiye hanyuma ndavuga nti jewe ndamubwira ndamubwira je nawe nja kuja muri kiya cumba ifo ko ndababwira ko hari amezi 2 nigeze ngira nyuma ndababwira baca barambwira ngo nta na kimwe ndagenda muri icyo cyuma umarayo iminota 30 minutes baba bakwambitse iyo amantutse ama earphone mugabo haba gifise iturume z'ubwoko bwose nimbona ubugi bya ngo tutututu z'ubwoko bwose uva bimenetse umutwe ndagenda marayo ntegereje ca turataha cyakuye mu tutorisha ntegereje ca turataha tutaje kize muhira kandi twaba hafi none ngo imashini ngo sinzi ibyabaye ngo resultats ibintu zawe ntituyibona neza wifo kugaruka turasubira kwa muganga naho rero baca barampa umuti rero ndanywa rero kubera mu nyuma kwanza imbere yuko ngira muri iyo mashini barafise ahantu bagirira ultrasound babanje kuntwara nsanga mfise inda y'indwi 12 ndataha muhira bambwira ngo ngaruka y'imisi 2 ndasubirayo barampa resultat ndazisubiza kwa muganga ndazisubije kwa muganga arazisoma arampa reference yo kuja kuraba umusajon n'umuntu abaga kandi muri Kenya si benshi ni nka 17 ni benshi cyabibaza hamwe wacu ate ugereranije rero muri Kenya ngene hangana 17 ni bakeya cyane baba bari bizu kubona rero turagenda turamuraba tumuravye ashira kuri program but what twaravye ubwa mbere abaganga babasha muzo harimo abaganga beza hariho bamwe umuravye umutinya ukiyumva ati niya namura nza kubivuga burya umuganga ariko burya ariko tuba dufise namamvuga umuntu wese sivyo yaba umuganga yaba umupasteur yabiki ubundi hari ukuntu twabwirizwa kumera ariko hari na kwa kundi usanga umuntu ameze
uretse ko hariho n'umuntu ashobora kuba avura neza kandi abizi cyane ubwo bivanye n'uko ameze ko kundi umushikira ukabona nyine ntibugurukiwe canke ntakuganirije nk'uko washaka bigapfa ndakubwira abantu yaba byakunda nyine kugira ngo kwihangana uko tumusanze nyine tukajinika kubera nyine hari igihe usanga nawe tempérament yiwe urabona hari abantu muhura ugasanga n'umugwaneza pe ukimubona ugasanga arakeye aratwenga aragize gute ariko hari n'abandi bantu muhura nyene araho yewe nawe twahuriye n'uwo muntu araho kubera ibaze umuntu wewe uri umurwayi uragiye kumwiganira kandi ufise problème irisiya kandi malaria kwanza yanda nayo iri kwirakura nawe umenye ko vya bintu biguma bimfata ku kwezi harageze igihe aho bimfata kabiri iyo bimfashe nasenga igihe kimwe naho nasenga bimfate n'ibishike mu mutwe koze bishitse mu mutwe bishitse mu ngana naravyumva uko byaza ndavyumva nasenga Imana ntibinshike mu mutwe singwe ikindi naco nzigamira umwana ariko uwo mwana ni miracle y'Imana sinari nzi ko ndamufise kandi ico gihe cyose naguma ngenda ku baganga baguma bambwira ngo ndamukure kugira bamvure jewe mugabe ico gihe cyose sinigeze nemera ko ndayikura ko tuvuye kwa muganga umunsi umwe umugabo yarambagije ngo none ngo umuganga ngo yavuze ngo ubyumva gute ivyo kwikurayo ntiwani dushaka kwikurayo uyu n'umugisha Imana yaduhaye kandi nta nuko nari ndabizi ko mfise n'iyo nda numva rero umwana ntavayo umwana azoba igitangaza imaze ndamubaza imagine ndamukuye yavuna naciye nkagenda woba wumbuzi ugana yana umwana yazotuma mbaho namubwiye uyu mwana ni wazotuma mbaho ninagenda muri iyo sare uyu mwana ni wazokomeza kunzengera ni wazotuma mbyuka muri iyo sare sinshobora kumukura kwanza abagabo naho baba bakijijwe hariho ako kanya oyo no ndavuze umugore afise iyo uko kwizera ubwo bushitsi bw'amanga agende usanga mwaguye oya acaba gukoresha ubwenge akoresha ubwenge so no muntu ya tuhakana rero dusenge nta kimwe so shuka twese amahoro turagenda rero kuri uwo muganga atangura kundaba atangura kumbwira ngo wewe rero atangura kuvuga amahiri bati ngo rero mbwiye operation bisaba ngo miliyoni y'amakenya kandi mutegeza gukura iyo uvuga ikindi cyose ntuvuge kuri inonda umutima nuko ntinda muwachane na hii mimba yangu kabisa hanyuma turabona nyine ngena twakiriye turabona nyine ko atari friend acho turamwihoza turondera hari ukuntu ngo usacha second opinion so turondera iyindi opinion ya kabiri so iyo opinion ya kabiri so hari hageze ko ntangura kugenda kugirisha clinic sasa gynecologist wari yamfashije umwana wa mbere so nca ndagenda ndamurondera ndamubwira icyo cyose uko byagenze uyo oni wa murongo bazoca mu wanyuma mugari ni sawa so nca turamubaza ati none bashaka kuturangira umunini neurosurgeon ndavuga ngo yego ndashyi mugenzi wanje okay turafata nimero yiwe unyuma sister in law acha nawe atoha nimero y'umuntu uyo muganga yagiriye operation cha dusanga ni ya nimero doctor yaduhaye cyo turavuga ati mana reka tugende kuri uyu bukeye rero cha turagenda kumurondera kuri hospital yiwe ahantu yarari turamuraba numva mvura ruhutse this is the one tuvuga ni uyu ntibategereza kunkora turagenda mugabo nawe nta mwanya agira nimba uno munsi mu ma province uno munsi nimba ari Nairobi ejo arahandi so umubuzi uwo munsi wa Nairobi uko kumurindira secret izogirira akagaruka yes
rero jewe ya favere wansengera wa mwaka ya favere nagendana nayo ya favere yo kuba ufise umubebe haba harimwo favere iyo ndayagenda irakura haragera igihe so bambonera ikigongo kubera bangiriye operation muri avril bategeye ndari kuri liste yo mu kwindwi na hariho nzobyara umwana faveur y'Imana sinzonyibagira rero cyangwa umugabo wanje yamazinduka ku bitaro nkuko umenga agiye ku kazi agenda kubinginga ndabasavye n'ukuri ntampfireko ndabasavye n'ukuri inda iramumereye nabi ndabasavye n'ukuri agende mumufashirize n'ukuri muzoba mukoze kubera uko inda yakura uko inda yagendera kure niko vyari yakuma aba menshi imaze kuba pararize meme narabapararize mpaka nkabubwira ku batamuzi umugabo wanje yari umugabo avyibushe mugabe yamfashe naramubwira anyicare ko ku maguru bikanka kaguma numva ndiko ndakugumizwa umenga ndi mu kirere akaboko kabusanga kameze uko urabona barya abantu bagwaye ibinuze avese ko baba bagize utuboko gutya hari kubera ntashobora no kwiraba umunwa waba wagiye ijisho yaba ryagiye hariho video yahora nyerekana ngo niyo video ntuzusubire kuyinyereka ntahe ariko mugabo ndayitinya akaboko kaba kamugaye umunwa wagiye hariya amaso yagiye ikote yose yabaye pararize uraba barya abantu ba pararize batashobora no kwicara kuri wheelchair kuri chaise roulante nibo rero ntabwo nagize ubwoba mana sinze mugare mana wampaye amaguru ngo ntambuke wampaye amaguru ngo nzoze ndakutazira wampaye umunwa ngo ndakuririmbire none nzoririmba gute na umunwa wakebanye biba birebire mubasenga Imana nyine ndavuga Imana nukuri umpize n'ubwiza bukoze Imana yaravyumvise haragira igihe turagenda muri operation barampamagara ndagenda muri operation namaze operation mbere ya operation nabona abantu bose kandi mwarakoze abantu bose mwansengeye nukuri abantu bose bagize icyo mutanga mu buryo bw'amafaranga uburyo bw'amasengesho amatelefone ikintu cyose umuntu wese yakoze narabonye umuhagurukanywa n'Imana narabonye abantu bose tutahora tuvugana bakozwe ko bakamfasha ndabahezagiye aho muri hose mu bihugu byose bitandukanye bari mu Buraya bari mu Burundi mu bihugu byose byo ku isi umuntu wese yagize icyo akora nimba bavuze ati Imana shanare mukize nukuri Imana iguhezagire iguhumugisha kandi uwakoze mu mufuko nawe ntazigera muri kintu na kimwe n'uruvyaro rwanyu ntiruze kugera muri kintu na kimwe hanyuma rero ndagenda abantu bose basize umugabo ndamusize ngaho hanze bose nyine babeze uko kandi ico gihe rero baje kandi abatera inkuru hari muri covid nta n'umuntu n'umwe yashobora kuza kundaba n'umugabo wanje aje kundaba ndabira hariya yanyegera kugira ntanzanire covid hanyuma niho rero nababwira ntabwo ntumvirize bose ndabagwa mu nda ndababwira ntimurindire gato mu kanya muzamumbona kandi ntimusigaye murarira ngaho muhagaritswe n'imitima ngo jewe meze neza namwumve ko wacu tumeze neza ahantu turakurikiye nyene muri irya sare turagaruka mama ukwizera afise kurarengeje ndagenda uramuzi anti-grace I thank you mama nicha kuonyesha hii part but you are my mother I found another mother in Kenya nashukuru sana nakushukuru Evelyn nakushukuru Bramwell my husband you are the best I love you Jabadi ni umwana wanje mukuru ndibuka ko nawene bahora basigarana baravugana na mama my mother mama urakoze warakoze mama Jamali mama Jamali warakoze ndaza kuronka akanya ko kubashimira mwese hanyuma mugabo rero ntibyari byoroshe ndagenda muri sare
muri sare namazeyo nk'amasahani ndashaka kumenya ukiri ngaho urumva ufise inda izovuka mu kwindwi numva kugira ngo nyine twumve ubukuru bw'Imana bagusigurira gute uwo mwanya bagusinziriza bakubwira ko umwana bizoba bimeze gute donc genre ntiwagira ubwoba uti nibantera anesthesie kubera umva deja babaga mu mutwe si handi ngo baragusinziriza ngo gihande kimwe ico kigwaye bategerezwa gusinziriza wese wowe wumva gute muri uwo mwanya bagusiguriye ngo iki kugira ngo wumve yuko muri uwo mwanya wowe uza gusinzirijwe umwana azoba ameze neza yewe meme jewe niho nawe je hari igihe ndasenga kandi ukwizera kwanje no kwibisatsi niko naragerageza gushika kuri kantu Yesu ako gatete kazi nabi mugaje cyo kwizera kwanje mbona kurarengeje yes kwizera buriya nico kintu cambe mu Kristo ategerezwa kugira so narizeye aho hose bansengera basigaye ubwoba cyo sinigeze ngira ubwoba kuko nari nzi ko ico gihe cyose muri iyo periode yose nuko nakumye nsenga kandi nasenga ngo Imana inzigame yongere inzigamire umwana kubera niwe yamumpaye nta nuko nari ndabizi ko ndamufise kuko narumva ko hari igitangaza kinini yakizova muri uwo mwana kandi narumva ko abo baganga bambwiye ngo ndamukureyo biramutse nkamukurayo ngiye muri operation je nshobora gusigarayo rero numva umenga jewe n'uwo mubebe hari ikintu ntashaka gusigura ingene kimeze hari ikintu nyene hari ikintu nawe ubwawe ntashaka gutahura ngo ni kubera iki rero niho naguma numva ko jewe n'uwo mwana turiho kandi tuzobaho so nta bwoba ntabwo nabukiya nigeze ngira ahubwo abantu bose uzobaze baratangara bati wewe umugore w'itangaza ntawe twari bwabone ashobora kuba ariko araca muri ivyo bintu ukaguma utwenga uvuga agenda twenga kubera mfise isezerano n'Imana ko ntarageze igihe Imana irambwira ko uwo mwana ufitiye isezerano narese kumwita isezerano kubera akana batotahura kandi ko twavyumvikanye na papa wiwe cyatumwita Ahadi ni Kiswahili ino umwana yitwa izina rya papa wiwe y'Igiswahili y'Icyongereza canke ukamwita rya papa wiwe na y'Icyongereza bita mugabo wewe yari yatoye y'Icyongereza nanje hari ry'Imana yari yarambwiye cyo gutuma ntabwo banarifite nari nzi ko mfise isezerano ry'uwo mwana nagiyewe kuvyuka kuri ico gitanda so rero bariko baranshira ko naragiye kwanza n'ahantu kure mpaka hariyo bashaka kuntwara kuri chaise roulante habwe none mbega je ko muntwara kuri chaise roulante kandi ntagwaye kumata muri si yako vraiment je singwaye ubasicara reka basintambuke ndababwira irindira gato basi urumva mu nyuma niho naca ndabemerera kubera hari kure cyane udashobora kugenda n'amaguru turagenda n'ako gashasi kuburana muga dushitse ahandi rero udashobora kwinjirana n'ibirato ugenda baragukura nk'impuzu nk'inshuro zibiri iyo wambaye ngaha urayikura ngaha n'ibirato usubiye muri sare ugakura n'ibirato iyo rero ntushobora kugira ntushobora kwikura niyo nyene winjirana muri sare rero ndashikayo muri sare ndavuga none gabaje biza kugenda gute ndabaramutsa murakomeye yego turakomeye wacha baravuze ngo nawe urakomeye jewe ndakomeye neza sana baca nyene ndaryama mu gitanda barambwira gacari kigera hino yari imaze gushika ku mezi gatandatu yari muri 23 weeks so kigera hiyo cyambira ngo madame uryame position yose ushaka umugabo ngo udusikire ku kuboko wumve kuri comfortable ndaryama ibintu zose numva bidakunda ndagenda ndumva nyine ko bikunda cyane ndashira akaboko ngaha ntabwo kubona abanyambitse kiyo bisikeye cyo ngaha ikimask
ndavuga ni kwisha mimi hanyuma umuganga yacu araza so yanyambisikiye hama birahera aca atangura nyene iyo anesthesia ayine acambwira harya rero ntarasinzira nabona harya bajya izo mpuzu za vere ndazitinya cyambona nyene hariya numva ibintu ndavuga ntaho karabaye niho rero ndatambura icambwira umuganga wabonye umuganga wamubonye hari hehe urondetse ngiye gutya sinagarutse ngiye gutya sinagarutse niho rero baje bakora akazi kabo aho hanze bamwe bandindiriye antigress umutima wamuvuye gabanje umutima wamuvuyemo n'abandi bari ngaho nyuma rero bibaza ko natevye kubera ahantu bagirira operation ni niveau ya kabiri kandi hariho na maternité antigress agira ngo hewe ngo twabonye umuntu azanya akana gafunze gutya umutima watuvuyemo twasenza amasengesho yose ntabuze ivyo arivyo rero twari tuzi ngo bivuye rero niho baca babona muganga je nyene muri lift baca baramubaza ngo umurwayi wacu ngo bize ngo vyagenze neza ngo byose bimeze neza rero murindire gatoya avyuke rero ndiko ndazi je nciye muri koridoro ko nyene ntari bwakire neza nyene umukiborewe ubona amatara hejuru bamwe ngo naciye ngaho muri koridoro ngenda ndatwenga babona nyene n'ikida cavyimvye wabwabundi ntacabaye bibaza ngo muganga yaba benshi kugira nyene bahamuke so ndashika nyene muri ico cumba nyene ahantu HDU hariho HDU na ICU ijamwo abantu babandi nyene baravyumva reanimation yagiye harabaho kurindirira kugira abantu iyo miti hama abantu harera muco rero uramaze kugwara ninjiye muri sare hari saa 3 nibaza ko nka saa 6 cyangwa saa 7 rero baca bampara muri ico cyumba so sinari ngo nisangapi sinari ngo nisangapi nta simu nari mfise nari nayihaye umugabo yishura ama message basha mwana mwandike ama message menshi mwarakoze nibaza ko hari nayo yabonye yanditswe no mu kirundi adashobora kumenya ivyo arivyo so hanyuma akaza nyene hari ababibaza ko ataje nshobora kuba mfise telefone bakacabakacine bandika abazi icongereza akamwandika mu congereza baza ngo bitse gute iki hewe telefone yatinyizo hanyuma ndara ngaho ubwo rero kwere nyene yaje ngaho pia nanje ungoma numva utumashini ewe ndaruhuka ya naho buri umuntu akomeye iyo winjiye ukumva ari amaburu y'amamashini uca wumva udatekanye ico kibanza naragize ubwoba sinari nzi ivyo arivyo rero niho hama mbona umuntu bamuzanye baraje barugara ibido baramwogeje baragenda nkafata none abo bantu ko batabazanira ivyo kurya kombe kabaye ni babandi barindiriye ko rero sinari nzi ko ndi muri ivyo icumba cyane cyane nko ngaho bo bari hariya sale nini yari imbere yanjye rero nagiye kubimenya ko ari ICU okay rero niho baje rero kumpindurira bampa n'umuti nca ndabasaba ngo ndashobora kwicara urabishobora reka je singwara urumva rero uravyutse urikanguye usanze nawe uri muri reanimation mu gitondo baje guhindura abajuru niho rero bacambye niho naca ndabisabira ngo nicare ntibavyumva umuntu bagiriye operation afise n'inda ndende gutya morale vipi ndababwira bacambye ngweko so baca baranzanira intebe ngaho barafata baranterura baranshira kuri iyo ntebe kubera hari mfise ibiti
ibitsinga ahantu hose kubera kujya ku mabiri burasha ku mamashini hariho n'ikindi ngaha mu mutwe kiriko kiranywa amaraso yasigayeyo nacyo ngenda ntwaye aharinda ngenda haba mama mubahwe mubahwe pe hanyuma ndicara kuri iyo ntebe nk'isaha ntangura kuba ariko ndazungurikura ndahamagara umuntu ansubiza ku gitanda gatoya mu nyuma rero niho nca ndababwira nti mugaje rero singwaye sinshaka kurara ngaha wundi kubera yaga singwaye cyangwa twari muri ubu bucumba rero ntibwo so ndabona ngo baragiye kuzana wheelchair ari jewe nashese ruranze njyaho ufise kwizera kudasanzwe wewe kurera ntabwo ntiwumviriza rero umfate nka gutya aniyereka afite umwere aravyemera kubera après l'opération yakote aho igugumizwa yarasigaranye utunyanya vyinshi ubwo ntivyambuza gutambuka aca aramfata rero ngaho gushika n'uno munsi turiko turagira iyi ntahe utwo tunyanya n'ubu turiko ndatwumva ntiturahera so aca aramfata turagenda mu cyumba arashiraho umunwa abwiye gusaba rero ngo uruhuke ndavuga nti yego uriya yasohotse twahuriye muri koridoro kandi nsubiye gutembera subiye gutembera cyangwa ko uruhuka reka ndiyumva niko sawa kubera nari muri iyo ico cumba jenyene ntazi ngo nisangapi namenye isaha uko banza n'ibyo kurya byo murango nkamenya isaha yuko banza n'ibyo kurya byo ku mugoroba nabo banzanira saa 11 urarambirwa ndagira niyo ya vraiment saa 11 uraza kubinshuririza urya saa 11 hazovuka sangapi urazi ko je ngi by'ababi kubera narasohoza hari umunsi nariye saa 11 none ushobora kubona umuntu kandi hari undi muntu yaza kundaba niyo baza nta kintu na kimwe ushobora kwemererwa kwinjira ubwo rero iyo nda y'uwo mwana wanje narajya byitwa gute amatunda n'amafisa agasashe ka tunda y'amatunda niyo njyanye niyuga ko hari itunda natora itunda muka ku gitanda nkaca nsubiza mu kabari rero n'abafise amatunda tubwire abariko baratwumviriza ko uwo mwana agize afise imyaka 5 n'umunsi yakwije 5 ejo yakwije imyaka 5 ejo no munsi ni tariki zingana no munsi ni 29 yakwije imyaka 5 kandi bamugira neza umuhungu acangamutse n'umuhungu w'Imana abi hariya sirakuja kwigira kuri intebe hariya ngoga kagarutse ndakwereka turakuntu kameze murumva ko Imana igira neza yumvire umuntu ariko arakubwira ngo uyikureyo kandi urumva ntabwo twakondana niho baba bageza donc ubwenge bwiwe urumva ntiyagiye muri bire bindi byo kwemera byo kwizera Imana uravuga ati ibyo nize n'ibyo mbona ingingo ndi mufate ni iyi ibaze rero nk'ubu iyo uriko uramubona umwana wa 5 waraciye muri ibyo bintu byose ntabwo uco wumva hari igihe wumva babandi ngo je suis fier de moi donc ukumva uranezererewe ingingo wafashe ndayumva cyane niyo nashavuye nkamubona cyane ubenga urabizi ko muri ubu buzima hari ibintu bishavuye hari ama stress menshi hari ibintu byinshi nyine bigutuma nyine umenga uwo kwigarana mu cumba ugafatangira nk'iyorere ugakominduru kandi naho ndabikora uwo mwana amaze kumuvyara ntiturahagera no munsi turaranga ndumva ndyohewe ndumva nezerewe no kumubona Imana hari ukuntu yamuremye urumva naho muba mwashavuye muri ino nzu mumubonye n'atabaravuga muca mutwe meme nibaza ko wamubonye n'uwo ukomeza kumubona
umuravye gutya usanga watwenze. Hari ukuntu umenga na comedian, hari ukuntu avuze ikintu usanga watwenze, hari ukuntu misi yose yamaza abonye nicaye nyene ukaza wumva mami I love you. Nuko nakunda kuzana agatoke kiwe tukugirana nibaze disi kwa kozi kuba kakanangara na gutya ashatse nyene akagira gutya kaza mami I love you. So harageze igihe yahora akunda kwiriza mu nyuma cyatambwanye kubera nyene dukundana you know my baby if you cry you are breaking my heart. Oh mommy is sorry but I will not break your heart again. Nanu niki gihe rero yarize nambwe ni we what are you doing? Oh breaking your heart. Oh sorry. Umva hari ukuntu kimereye. Hari ukuntu kameze iyo ndamuravye iyo mfise stress iyo cyangwa natwenze ntiyaryamye turamukumbura ukumva nyine wogenda kumufura. Rero ndashima Imana yamumpaye, ndashima Imana yamunzigamiye, ndashima kwanza iyo Mana yampaye uko kwizera ubushizi bw'Imana. Yes, bwo kutamukurayo kubera nari kwikunda, nari gukunda ubuzima bwanjye. Umwana nzorunkunda ariko niwe nashize imbere yuko nishira imbere jewe ubwanjye. Yes. Mwijuru hari Imana. Yes. Barakubaze donc barabaze mu mutwe ni ya tumeur. Ni cyace kibanda. Barambaze ndataha mu rugo nkomeza kugenda kwa muganga wa clinique w'umubebe atari ukomeze neza. Icyabandanije nuko sinigeze mba ahantu hari induru abo muhira babaye oblige ko yafavere yo kunkunda ntibatsa televiziyo bayakije naho bashatse gushiramo kabori naragenda mu cumba abantu bose uramaze kubona wa mu mama yibarutse mpaka abantu baje mu rupangu muvuge ko umwana aryamye. So naje abashitsi baje umugabo yaba yabwiye mba muri ivyo bihe muganga mu nyuma nkiri kwa muganga namubajije umuganga ni none gamuka ndakubaza none bya bintu byarabishika bizogaruka ubundi nibwo bwo bananifi kwa bintu byarimo byarabifata bizogaruka cyangwa ngo yabo ntibizogaruka kuko twakuye y'ubugwayi abantu ni sawa. Rero mu nyuma sibangiriye operation yaheze ndakomeza kugenda kwa muganga kugira vy'umwana. Haragera igihe rero ndagenda muri sare kwibaruka so barambwira umuganga ati jewe ngomba nkora ikizamini nigeze nkora mu buzima kandi nkagitsinda nta muntu n'umwe nsubira gukora. Yari mu mama mwiza vraiment twarabanje no gusenga ati nyene baranshiramo nyene iyo baransinzirije kandi umubiri wose. Nawe avuga ati je ngomba nkora ikizamini. Nari maze amezi 3 mbyaye amezi 3 ngiriwe operation yo mu mutwe hari yakiri hashasha kubera numva n'umuntu avuze numva amayeko mu mutwe. Umuntu avuze numva amayeko mu mutwe hibaza nyone munzokira cyane nsubiye muri controle ya daktari ngo none mbega kwatakiye acambwa ngo bizosaba igihe kubera aho mu mutwe ubona bakubaza ni nka niveau 3. Hariho niveau ya mbere n'iya kabiri iya gatatu niyo ku mutwe gere akubona nyene kiguma acambwa ngo bizosaba igihe umubwa wumvise utuntu turiko turagira gutya ngo nizinzi nyene ziraje ko ziravaho zirakwenga cyangwa wumvise ubabaye cyane ufata agatambara gatose cyangwa kariko akabarafu gakeya uzuragira gutya birahera. Ndakomeza kunywa imiti nkomeza kuja kwa muganga. Rero haragira igihe ndaja kwa muganga yo kuvyara umuganga wanje baranshira kuyo anesthesie kandi ndasinzira nibuka ko naryamye kuri ico gitanda nka 4:20 nashitse 5
27 nyene baranjura ndabona akana sinakabona neza naho nitugura baramushira kuko baramwambika nyuma rero niho twatangurira umuganga arambwira ngo ntiwasfunguye mama ngo kandi nta izogushika kure kandi izokuzigama wowe n'umwana wawe urumva rero cyo muhira rero mu mutwe sindakira uruguma rwa cesarienne ashimva bari kwigirira operation sinari kubyara sinari ushobora gukora ibikuba byo mu mutwe n'ibyaro bwakira ndataha muhira meme ndafatwa na depression ese niba natangiye kwiyumvira muhira ntangura kwiyumvira iyo ntaje kubwira Maria Jino iyo banani muhira n'imiburiburi abakozi n'ababaje n'imiburiburi mama bari hano n'imiburiburi babaza kundaba baza gutora umwana akamutwara hamwe tewe beme donc niho wadafiye impamvu zo muhira niho nagize urabona ati tiga bwaho ndabona realite ko ndi mu mahanga ikintu cyatumye ndabibona ko ndi mu mahanga ni kubera hari muri covid nta muntu n'umwe yari yemerewe kuza kugenda ahantu niyo wagenda hariho amasaha mugendayo n'amasaha yo gutaha meme ndakumbura muhira depression iramfata n'amadiko ndarira n'amadiko ndakoma induru ndize cyamere ku mutwe aho rero hari imiti inywa mumenye yuko icyo gihe iyo miti kwanza ngifise nimba hari imiti nariho mu gitondo ine murango nka 6 mw'ijoro nka 8 mw'ijoro nka 8 yari yarandemereye nararusha gusubira kuyinywa kandi imejeje operation ho bongeyemo yitiro yuko ko naranya nose umwana wese usinzira mugabo akaba yaza muri mukura ko namuryamye naranze kumwisi Imana yari yamuhaye oya erega urumva ugumana umuvyeyi uba uguma wumva umengo no umwana wanje ndashaka kumuba hafi ndashaka kumuha umwanya kumuha urukundo kumuha keya hama ntiwibuke ko ya miti uriko iza kuzika gusumba imbaraga niho rero afata ore atari hari ahajya ndurugoro bose pe kwamva nyene byahetse Imana yarambaye hafi umugabo wanje nani kurugisha nzogoma ndagusengera nagukukiza yes rero turaba muri ibyo umwana nawe aragera igihe aragwara yakurumatwa sino kurumatwa uzi ko twagiye nigeze menya ko atunga neza kumbarira kubera inzara kumba yari afise akakantu ari gafatanye n'ururimi turagenda kumurabisha dusanga nico gituma atunga neza nico gituma rero arira kubera shonje haragera igihe mugabo babikoze aca aratangura nyine kuzarafungura neza aratangura nyine kuzaronka ntegereje konsa nkaca mpereza mama nico gihe Imana yari yamfashije yari yaje baza barakuranwa n'umugabo je akazi kanje kari uko kubure mu miti nijyaye noza niryamira mugabo muhira mama ari ngaha muga hariho abandi cyane hariho abo wari ukeneye kubona mama araruha arakenera kuryama nawe ushobora kuba mu mahanga sinzi ko mu mahanga sinzi ko ariko nonyi ufite muhira ni muhira burya namabwira abantu ni muhira burya waba udati wogorerwa muhira so birendera umwana agenda arakura amaze kugira sinibuka amezi yari afise amezi nk'abiri cyasubira narasubiye hari uwundi munsi natetemetse ubwo sinaguye naratetemetse
umugabo arabibona cyane ndagenda kwa muganga ngiye kwa muganga cyasanga buriya caka ivyibo ntabwo yagikuyeyo cyose yugurira inzira amaraso yere atembere neza cyo ndamubwira none bizosha bigenda gute cyangwa ngo ntugire ikibazo ngo hari ukuntu bashaka kubivura bazoguha umuti ugende kugera ibintu by'amarege radiotherapie dusubiye muri ivyo nawe cyandageye turagenda kwa muganga araduhaye batirikete bitwara bazotubwirira iyo radiotherapie turagenda banyandikira amasession 30 ndayamazayo nongere kwa 3 minsi yose hano njuga mu gitondo minsi yose mu gitondo tukagenda umwana twamusize hano haragera igihe rero ndayaheza ndayajeje nsubira mu cuma bararaba basanga haracasigaye gato cyangwa ngo ubu naho utegereza kunywa imiti ya chimiothérapie amezi 6 niki kugomba cyavugana ariko ishure ryawe ni ryiza nzorisoma gushika ryo bamusi uzoma certificate kandi Imana yaramfashije sindoga sindayidogera ko ndazi ko hari hahandi nshaka kushikana ko ndazi ko ibintu byose ndiko ndacamo niyo mpamvu ndiko ndabivuga ko bizofasha urundi muntu so ndazi ko ndagira ndanywa ivyo binini amezi 6 arahera amezi 6 aheze rero ndaho sinzi ibindi byaciye bicamo biratubaza kubibandanya kandi kubera jewe intahe yanje kusanzwe nibaza yo ku ruhande rwanje ishobora kuba ihereye nko ngaha kubera inyuma y'iyo chimiothérapie ariko n'ibiki biciye nca mu zindi ngorane neretse isumba n'izi wanje ndiyibagira kuja kwa muganga ubusinzi mu mutwe ngo ni iki kiriyo what happened inaendeleaje sinzi ingene bimeze kuko icyo nzi cyoco mu mutima wanje hari amahoro mu mutwe hari amahoro ivyo bintu by'ibigugumizi byaragiye intahe yanje ni ndende nibaza ko ndogira ibintu byinshi cyane ariko rero ndashima Imana aho Imana yancishije nimba Imana ishaka kugukorera ikintu kizima ari ahantu gucisha kandi icyo kintu utakibonye ntabwo barashobora kukibona ubundi hari ikintu dusenga ukibaza ngo Imana ikikwishura ubwo nyine cyangwa izokwishura ejo cyangwa izokwishura mu mwanya wayo umenye yuko nk'ibintu ndiko ndasengera ubu ntashobora kubibona ubwabo abana banje aribo bazobibona yes so nibaza ko mpejeje nibaza ko atakibazo kindi wowe ufise oya ni bibiri je nibaza ko iyindi ntahe reka tuyibike kubera nibaza ngo ntiharagera numva ngo ntiharagera aho tuyishora mugabo numva umengo muri jewe harimo ivyizigiro ko umunsi umwe tuzokongera tukicara tukabwira abantu tuti bwa bundi bimwe twavuga vyari n'ibi ariko ushaka kubwira abantu ngo ntihagire ikintu murumva ko yabwiye ati mu nyuma naraciye mu bindi bikomeye cyane bituma ahubwo na bimwe vy'iwanje ndavyibagira ariko icigwa ngomba ko dukuramo nuko uko biri kose naho uri muri ivyo urafise amashini hariho rero abantu baca mu bintu bigatuma noneho na vya bindi vyiza byinshi bikomeye Imana yagukorera uvyibagira wowe ugafokasinga gusa kuri ivyo bitariko biragenda neza ariko uravuga ati jewe naho mu nyuma haje ibintu bikomeye ariko muri jewe ndafise amashini sivyo icigwa ca mbere nagombye ko abantu bakuramwo ni kwama dushima Imana naho tuba tubona umengo urumva hari igihe uca mu ngorane ukibwira ngo birarangiye ejo hagaca haza izindi shaho zigaca zikwereka ati yo bwa bundi waririzaga ingwarane n'izari bwazi ariko no muri ivyo bihe nyene tugumane umutima wo gushima Imana kubera ashana nawe uvyumvira usubije amaso inyuma ukaba utarasaze ukaba utagendura kwega donc kwega ntuze uko biri kose ivyo binyanya biraza mugabo uratambuka
sivyo ndabiha umuti hanyuma hari akantu jewe vyongeye kunyigisha urabona twatanguye tuvuga ngo Chantal umurundi kazi yarongowe muri Kenya tubazanya ati none we wari warateguye kuzorongorwa muri Kenya ariko nongeye kubona yuko Imana iturebera kure cyane Imana irabona imbere y'iwacu irabona n'ibintu bishobora kuba imbere ofete ibintu tuza kubibamo yewe yarateguye inzira kubera ariko ndiyumvira nkako kantu ko gufata ibiri iwacu baravuga iwacu turahakunda ntabwo tuhanka turahakunda ni heza ariko turemera ko aha harateye imbere kuhasonga rero kare nariko ndiyumvira agiye ko uravuga ca ndiyumvira none nk'ubu iyo aza kurwara iryangwara ari hari iwacu byagenda gute byagenda uko Imana yabivuze nkaca mvuga ko mbere y'Imana iyo yarizi impamvu imurungitse hano kubera burya igyatimere urashobora kuba yaranavyutse kijagi mu karatanguye kera ukagendana atavyuze ambwiye ko ishobora kuba yari maze nk'imyaka 5 donc ukaba kari kahari uwo atakuzi ariko Imana bashareka ndababwire na kintu ntangura kandi kijya wavuze ati je narasenze kandi ndumva ndemezwa ko ari we sivyo buriya hari igihe Imana iturungika ahantu ukamenye ngo nturi kurumva impamvu irikira ku kari ahantu kubera mugabo kumbe yoyo hari ahantu irazi gituma irikira ari narumva ko ari we bwari ariyo ikintu cyahora kinzanzana ntashimye kuvuga mugabo narabona niwe mugabo hari ariko urabona ko Imana ntiyihenda Imana ntiyihenda nibyo nako ndavuga ngo twebwe ubona umengo inzira wozi trasa gutya wozigira gutya ukazigira gutya ngo kumbe Imana yoyo iyo urabona hari imbere kure cyane wowe ahantu utabona sivyo hama icya kabiri nakuyemo ni kwa kwizera Imana ukayigira icizere 100% sivyo gawundi naho abaganga bakubwira ati byararangiye kavuga ati okay mwe byararangiye ariko umuremyi wanje Alpha na Omega donc wundi yavuga ikintu kuri je wundi afise umugambi kuri je ntarahezanya nanje parce que iyo ugiye no kuri nanje ndumuntu wo kwa muganga mugabo reka mubwire uramaze kubona urashaka kuvuga ngo uje nuvume ngo ngwaye malari nuvume ngo ngwaye malari mugabo shaba gupime gusa bayikonfirme kwa muganga wari uhagaze aho nyene tutangura no kuvomisa kandi wari muzi donc ni ibintu bibera mu mutwe rero intare yawe ikintu iriko numva irikira iravyura muri jewe ofete iyo turiko turemeranya nibihe turimo bituma duti ivyizigiro kandi umaze guti ivyizigiro ntubu gifise za mbaraga zo kuvana gusenga ivyo vyigumira gusenga hari igihe uvuga ati Imana je singiye mu vyaha mugabo niba narasenze niba warumvise butanumvise naho nta kundi mugabo ugasanga ahubwo nta n'imbaraga zo kugwana urabona hari ikintu cyiza bigasaba kugwana kugira ngo pour survivre kugira ngo ubeho donc iyo mvero Chantal yacashika intege ntagwane d'abord yigwanire hama agwanire n'umwana afise mu nda byaca bimera ukundi kuntu no kuvuga rero nk'abakristo hari igihe yagera igihe bikagusaba gupambana kugwana ukagwana n'ubuzima ukagwana no kwizera kwawe ukagwana n'agakiza kawe ukagwana no kugumana donc vya bidati ndakugumbira amana uko biri kose akavuze David ati mufuma ngo mu maboko yawe kumva ati Imana mfume ngo mu maboko yawe mugabo no kuri ngwe mu maboko yawe rero bantu muri ko maradukurikirana imbere yuko ndamuhango tuko turagana ku musozo ariko nizere ko we watwumvise hari ico ukuye nanje nikombiye ntari ndayizi hari igihe nicara nkayiyumvira buri gihe nkumva nanje hari ico nkuye ari umuntu yahora ambwira yegeze gukorera ruguru yarambwira ngo jewe ngo nuriye bisi nkaca nibuka ko nawewe usigaye ukorera Bujumbura ngo naca nurira mutima wabona meme yaramanutse urumva ari gihe duca mu bintu tutazi ivyo ari byo kumbe ntumenye yuko ni source d'énergie ku bandi donc nawe hari igihe iyo nicaye ari gihe mbandi nk'i Burundi ibintu bikancanga mwana gaca nibuka yo yubuka Chantal ibuka cagi ibuka ibintu hewe nkaca numva ndahagurutse nkaca numva kandi ndongeye gutambuka none Chantal aracagwana aracagira gute ariko mana ntibyo wanje nibikeye ni nanje nzongera mpagoro none turi twemereye Imana ko nitwemerera tuzovuga
igice cya kabiri cy'iyindi ntahe kubera ni iyindi kandi iza imira na ya yindi rero Imana yo mu ijuru ntiyatwemerera tuzongera tubwire abantu ubukuru bw'Imana ariko imbere y'uko tuva imbere ya kamera wagiye uracishamo ushimira abantu numva ngo no umwanya wisanzuye ikaba ico gice ca nyuma abantu wumva ufise gushimira mu mutima kandi ube free kuri access bavuga indimi zose umuntu wese umva ushaka gushimira umushimire mu kirimi yumvamo dusoza uko wumva ubishaka urafise ukuntu wumva ubishaka ego ntaco kubera nigira ngo ndakubwira abantu ngo dushimire abantu bakiriho kuko biratera intege biranaryoha erega n'Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimwagera hariya mu gihugu cy'isezerano nimuze mwiyumvire iyo nabakuye numva ari cyo kintu twose n'amashimwe turashimira Imana ariko tuyishimira travers abo yakoresheje bakayumvira bakemera bagakora rero navuga nti abo bantu bashaka gushimira bashimire hanyuma dusoze ati aba bantu ndabakunda Mana kandi muri benshi uza kumva nta muvuze amenye yuko ndamuvuga mu masengesho yose ndira gato aba banyamanzisha bahore kwanza abi mureke tugomba duheze sibyo sawa Sean I'm about to finish because jabari pia hapo karibu kukuja sawa okay so as you doing that doing in silence sawa you don't talk enda muhoze enda rero meme ndagushimiye kwanza ndashimiye Axa TV ndamagara wa udabikubwiye Axa TV ndashimiye mwe mwanye iteka mukama iki kiganiro ndahifuje kubikora kandi urakoze cyane ko wabyumviye hari abantu benshi baho bababwira ngo intara rero harageze igihe ndayandika mu gitabo katavuga none ndayanditse mu gitabo ndayisohora gute cyangwa ninayivuga muri audio ihera gute si hanze usanga ngize kamwe telefone yuzure hama bigendo nanifise yani nayifise umutwara kandi sira fabasi ranibasi uyu mwaka niho natanguye kwandika nifise umutwaro narigeze kuza mu Burundi ratoya harabo twagiye turahura nkaza ndabacishiriza ku mayange duke ubwo nari nshaka yuko iva ku ntango ikagenda igashika aho nyene yashitse kure hashoboka nizere yuko abazoyumviriza izobatera intege bayihe n'abandi kandi mukomeze kuyipartager bafashe kuyigeza kure izoshobora gufasha abandi bantu kandi izofasha abantu kandi ndazi ko imitima y'abantu benshi izobohoka ku bijyanye no kwizera n'ibisazi twizera ibintu tutabona kubera tukiwo kwizera telefone uyibona kandi kuko hari umuntu ashobora kukubwira ngo ni iwawe urumva twizera ibintu bitaboneka kubera aribyo igihe kinini icya kabiri naco arico cyari kuba n'icya mbere ndashimira Imana cyane Mana ndagushima mwami Imana ndagushima mwami Yesu mwami Holy Spirit mwese ndabashima kuri Imana imwe nukuri iyo nibutse misi yose yo mbyutse nkibuka ko ntambuka nkibuka yuko ntabugaye nkibuka ko mpema nkibuka ingene mwebwe murazi ingene uretse ko nagize ubwoba mu nyuma mbonye uburemere numva umenga umuntu bashaka kumugurura umutwe gute erega niko nashaka kubereka barakuyeho iki gipande kindi bararyamika nga barugurura indani barasubiza ko gutya hama barashona urumva mparangira ubwoba iyo ndabihaje kwifoto mugabo ico gihe nkibigirirwa kandi numva nyene ndi prêt na muganga arambwira ati ejo nzoze kukugira canke nzoze hirya yejo namwishuye aho kurantebeje wow kumbukorera kandi rero umuntu wese niyagira indwara agwara ntuyihe uburemere ntuvuge ngo ya ndwara yanje akasi indwara yawe kandi iyo umuntu agiye kwa muganga ugenda ufise umutima umwe ugenda udafise ubwoba kuko iyo ufise ubwoba
niho usanga nyine uciye urembera. Mu gihe udafise ubwoba n'umuganga birarushe kukuvura kubera nyine akuvura mutera inkuru biba vyoroshe. Yani nayo yoba ari ingwara nini yiboneye tuko ari akantu gatoya uba watitaye nko ku kuguru. Ikindi naco nshaka kuvuga, ndashaka gushimira abantu basha muri benshi kandi hari uwo bayagize icyo akora akibaza ngo naravyibagiye canke ngo sindabiha agaciro. Nukuri misi yose ndabasengera, ndashimira umuryango wanje, umuryango wo muri Kenya cane warambaye hafi umba hafi kabiri. Ndavuga kabiri kubera warambaye hafi ku gice cabo umba hafi no ku gice c'abari mu Burundi. So warambaye hafi kabiri. Rero nimba no mvuga amazina nukuri ndashimiye my husband, ndamushimiye nukuri Moses, Imana igumugisha kandi Imana igure kuramba kandi Imana igure kugira. Ndashimiye abo bavukana Rambo y'umuryango wiwe, Evaride n'umuryango wiwe, George n'umuryango wiwe. Ndashimiye mama wa Mombasa. Ni benshi mugari y'abantu inkoramutima babandi adashobora no kurya azi ko wewe utari. Hariho na babandi adashobora umwe yitwararika ivy'iwawe gusumba ivyo yitwararika. Ntibisiguye ko ntabashimiye bose narabashimiye kandi nama ndabasengera. Nukuri naragize liste ni ndende mugabo ukuntu nayanditse Imana iraza bomba nashatse kuvuga. Urumva rero natanguye nshimira umugabo wanje, nukuri yarambaye hafi ico gihe cyose nari ngwaye, yabanye nanje. Nizere yuko muza mumpaye uruhusha ndamushimire mu Kiswahili kubera nico yumva. So nimeshukuru my husband, nimeshukuru Moses wanangu, yabanye nanje mu bihe bitari vyoroshe nk'uyundi muntu. Reka nabishire muri iri jambo, nk'undi muntu atazi Imana ntiyari kumba hafi, yari kuvyuka nyene yigira. Muga yego nawe yaragenda mu kazi ariko umwanya munini yarawumpa, yaramba hafi, yarareze umwana. Yarandereye umwana muri ya situation nari mfise depression. Yarandereye umwana hahandi n'abansinziriye. Nababwiye yuko nahora ndamuhoza nkasanga namuryamyeko kubera umuti yani umuti wabaye muremure. So my husband, thank you very much for being with me, for always be there for me. Sina kitu tu ya kukwambia, but ujue nakupenda sana, nakuombea. Najua Mungu atakutendea, najua Mungu atakubariki, najua Mungu atakuwa na wewe. Sina uoga, najua hata saa hii ako na wewe. So hiyo time yote tulikuwa kirauka unipeleka hosi, kuja umechoka, unalala na mtoto na asubuhi unaenda kazini. Mungu akubariki sana. Akubariki sana. Unajua tu how much I love you. Nashukuru pia Bramwell. You are a great pillar in our family. A great one. Mungu akubariki na familia yako. Nashukuru Paula kuwa nakupea ruhusa unakuja. Paula, God bless you. Na watoto nimeshukuru Mr. Kisang Bwana Beverly. Mungu akubariki pia wewe George. Mungu akubariki mama Mariakani, cause nasema Mariakani cause niko na mama wengi. Mama wengi. Mama Mungu akubariki. Watu wote ambayo walikuwa na mimi au nimetaja ni familia yangu ya karibu sana. Kuna marafiki, nashukuru pia kanisa yangu inaitwa Bible Way Ministries. Nawashukuru sana. Nawapenda sana. Kama si nyinyi, hii kuamini Mungu ingekuwa
haingekuwa rahisi, lakini mliniombea, mlikuwa na mimi, mlitembea na sisi. Mungu awabariki. Only God knows how to thank you. Na nashukuru tena nani. Mama, bwanangu anamuita Namiro. Namiro, unajijua Namiro. Namiro, tunakupenda sana. Asante sana. Nashukuru Media my sister. Nashukuru Mary my sister. Nashukuru Michelle my sister. Nashukuru Hannah my sister. That group, we are a group of 4, of 3. So we love each other and we help one another. So nawashukuru sana. Nyinyi ni watu wangu wa nguvu sana. Na nikishukuru nyinyi, mjue nimeshukuru na familia zenu. Nashukuru Mr. Kangwena, our elder. Mungu akubariki. Nashukuru my Pastor David and the wife, Pastor Johnny. Mungu aendelee kuwabariki, naendelee kufungua milango, naendelee kuexpand your territories. Nimefurahi sana. Nimeshukuru pia. Nitatoka hapa nikienda Burundi because nitatoka hapa Kenya nikienda Burundi. Sana nashukuru sana. Niko na rafiki mwingine. Sitaki kumtaja jina, but akisikia tu nikimuonyesha hii nitamwambia kuwa ni yeye. Nilitaka kusema. Namshukuru sana cause kuna vile Mungu alimuonekania. Kuna vile Mungu tu. Nataka tu Mungu ambariki na familia yake na watu wake wa karibu. Naendelee kumpa maisha marefu. Nashukuru na nani tena. Nashukuru na watu wengi. Bali watoto wangu wanasoma. Nashukuru watu wengi. Nashukuru. Mommy and Daddy, you are the best. When I say Mommy and Daddy, it's Uncle Patricia and Uncle Dennis. Nawapenda zaidi. Ninyi ndio wazazi wangu wa Kenya. Nakumbuka ile siku tukifanya harusi, tukifanya dawari, tulikuwa kwao. It was my home. It was my Kenyan home. Ni watu wazuri. Thank you Sheila, thank you Angie, thank you Junior and Travers. Nawapenda sana. Thank you Auntie Grace. Nakupenda sana. You are the mother I have. You know, I love you. When we are rich, we are rich. When we are poor, we are rich. Yes. So I love you. And who else? There are many, but ukisikia nimekusahau kwa kamera, but kwa roho huko, because I'm overwhelmed. Alafu huyu mama amenisurprise. Hajaniambia kama tunafanya kipindi. Nimeona asubuhi anaamka ananiambia vaa vizuri. Nataka tufanye kitu. So ndio maana unaona kwa sababu tunajua siku zenye tunazo, lakini hatujui siku zinabaki. Yes. Na kuna watu wenye wanahitaji kusaidia kwa sasa. So ndio maana umeona tu nimesema tu like wenye sijataja wa Bible way, but ujue uko ndani. Alafu pia nashukuru nani wengi. Maybe nikimkumbuka kabla sijamaliza kushukuru wengine naweza kusema. So naenda Burundi. Nataka kutasha. So ngiye mu Burundi ndashimira umuvyeyi wanjye. Mama Jam. Ndagukunda cyane kandi ndagusengera nawe Imana igukize. Iguhinde imyaka myinshi yo kubaho. Ubone babutuko bawe ba hano baguma bavuga ngo baragukumbuye. Ubone nabo bateye imbere barakuze.
warakoze kuba hafi, ndagushimira mwe na meme, reka ndabashimire pamoja kubera nibuka ko ingendo zose mwahora muza, meme yahora kuzana ya majoro kwa kuruha ngene mwashika muvyimbye amaguru, nukuri ndabashimiye rwose. Imana ibahumugisha kandi bahezagire kandi ibahama ubuzima burebure, muze mubona ivyiza Imana yabikiye. Ndashimira na Jamali toya wanje, ndagushimira cyane warambaye hafi muri uno mwaka, bya bindi ntashobora, warikunze urikunda, warankunze uriyanga, uraheba akazi kawe amezi 4 uraza urabana nanje. Nukuri Imana iguhumugisha kandi Imana izobiguharura ko nk'ukugororoka, ntihagire ikintu na kimwe uzobura muri amezi 4 wataye, Imana izobikongera incuro 1000. Ndashimira kandi cyane ndagushimira mama Briana, papa Briana n'umuryango, mwarandeze, mwaranyigishije indero nziza, ukwizera kumwe mfise nagukuye iwanyu, ko nibuka ko nahora nsenga ngo Imana izohe umuntu dukundana nkuko nabona muri mukundanira, kandi nawe ndazi ko ivyo mvuze ndazi ko atavyutse. Buriya mwambereye modele, nukuri abavyeyi banje bukuri. Ndashimira mama Keri, ntari kumushimira papa Keri, ariko nawe narazi yuko mama namukunda, kandi kuba yaragiye ntibyanjyoheye cyane kubera nicyo gituma rero kuba ahantu hatari hafi yo muhira biba bigoye cyane. Urabura inshuti, ukabura umukunzi, ukabura umuvyeyi, nta n'ikindi kintu ufise wokora, ni kurira gusa ukaba mu ndoto. Rero ndacari mu ndoto, nizera ko umunsi umwe nzovyuka zigahera. Rero mama Keri ukomeze kwihangana, ukomeze kwigumya, Imana ikugirire neza. Shimira n'abana bawe ba Kevine, Keri, Alicia na my friend. Ndashimira kandi Bonheur na Uncle Yuvi, itabidi urudi tena huko Kenya na mimi. Ukasumbuane. Msumbuane. Alafu pia wewe akuchukue video. Kuna mambo mengi ya kusema. So Bonheur, Joshua, Keke, ndabashimiye rwose, Imana ibagirire neza. Umuryango wanje wose, Kanyamaswa Daniel ndawushimiye, Imana ibahumugisha. Ndashimiye umuryango wanje Sindayigerageje, Imana ibagirire neza. Ndashimiye umuryango wa Kambaye ko Imana ibagirire neza, ndabakunda. N'imiryango yose ndashimira kandi niyo nsenga ndabavuga, niyo ntabavuze mu izina mwese, mumenye ko muri uwo muryango umwe wese arimo amenye ko ndamusengera. Ndasengera kandi na Karera Fidel, umuryango wiwe, nabo umuryango wanje kandi ndabakunda. Ndashimira umuryango wanje Ingabire Lambert, marene wanje meme, hello, turakugumbiriye ngowe meme, kuja uke ko harakazi kiwe na mukuru ibaze meme shwari, ibaze urako marene wanje ndagukunda vrema. Nawe ya Pauline na Ntwari ndagukunda pe, n'umuryango wawe Riese, wewe ashobora nkavuga riye uri inshuti yanje rwose, n'umuryango wawe ugirirwa muba amahoro. I will make sure iyi video itafika huko. Iyi video izogenda ahantu henshi, amahanga n'amahanga. Yes, nishimire nze kandi ntimuzogire jalousie ngo nabibagiye. Nafashwe mpiri. Ndashimira nibutse meme, nibutse marene wanje nibuka ko ntashimiye pame wanje. Mr. Peter Morris, thank you very much for always being with us. Ulikuja usimba ukachoka, ulikuwa
okay, in one word ulikuwa unaishi Hosi. Ukitoka kazini unakuja Hosi. Yaani usipokuja tulikuwa tunafeel kwani uko sawa? So nimekushukuru sana. So nisharudi huko na nashukuru pia watu tulisoma nao. Ni wengi watu tulisoma nao huko Lisebuke. Sitawataja majina lakini mnajijua. Nawashukuru sana sana. Nilikuja huko Burundi mkaninunulia lunch. Nashukuru sana. Alafu pia nashukuru watu tulisoma nao huko. Acha nirudi Burundi. Okay, ndashimiye abo twiganye mu Bukeye muri lycée, Imana ibahumugisha ibahezagire. Abo twiganye mu ishuri rimwe yes, bati hariho n'abandi bose benshi banterereye bari babizi. Babibwirwa n'abandi twiganye. Abiga bose muri lycée banzi bagize ico bakora, banterereye, bansengeye, Imana ibahumugisha. Belize, Muco, I love you. I love you. Wewe ndagukunda cyane gose. Belize Muco waramfashije unshikana ku gakiza. Iyo ataba wewe sinzi ngamba naripfiriye kwanze. Wewe ndagushimira cyane ndakuvuze mu izina kubera hari ibikorwa wakoze mu buzima kandi Imana izokigushimira. Ndashimiye kandi nabo twiganye ku college mu Bukeye. Team Gihini hoye. Ndabakunda gose. Kandi Imana ibagirire neza mwese arizi ndabakunda ku giti kimwe ninagaruka mu Burundi tuzosubira duhurire hahandi hamwe duhora duhurira yes nani tena oh my god man ni muzika mkubwa so muri make ndashimira abantu bose bansengeye. Ndashima abantu bose bakoze mu mufuko, ndashima abantu bose n'ubu bakimbaza, hariho bakimbaza bagifise umutwaro umeze gute, uracanywa imiti. Yes, acha nishuri ico kibazo, ndacanywa imiti. Ndacanywa imiti kubera narababwiye ko inyuma y'ingwara yanje hari ikindi kintu cyadutse nyene kisumvye imbaraga, candiyibagira mugabo aho ngeze ubu meze neza ndashima Imana umuryango wanjye umeze neza twese turashima Imana yes. Shera Abeneto uko Uganda sitakusahau. Iyi ntahe wari wayisavye kera Mana wicara uyumvirize kabiri hanyuma partage n'abaganda ivyo sigurira kandi cubasigurira shera yawe ubasigurire vraiment uramutse n'umuryango wawe. Kandi sinibagiye n'umukobwa wanje aba mu Uganda SP n'umuhungu wanje Sparks Eva n'ukuri Imana ibagirire neza ibahezagire mwaza mubona vuba ndaje kubaramutsa yes. Ndashimiye kandi n'umuryango wandiga ba Eva ba Thierry ba Claudine namwebwe mwarambaye hafi mwarakoze mwaraje kutura Eva waraje kuturamutsa kandi guhumugisha n'abandi benshi pe benshi kabisa yeah. Abakunzi ba Action reka ndamufashe kubera ko hari igihe umuntu aba yasubiye kure yasubiye mu byo yaciyemo mu byo yabayemo mugabo muri make numvise yuko mama Jabari mama Ahadi afise ishimwe yashimiye Imana ariko yashatse gushimira Imana muri mwe kubera Imana siyo yakorotse ariko yaciye muri mwebwe mwarayumviye mwaragamburutse n'ukuri mwarakoze kuko hari bebe biteye ubwoba ku muntu hari bebe bigoye mworara murakundana mwamufise uburyo ubwo ugasanga abantu mugeze birasi. Mwarakoze rero no musi nimba tumubona Chantal nimba tubona Ahadi nuko umwe wese muri mwebwe yigize ico akora kandi niba uyu munsi ariko arashinga intahe niba uyu munsi ari umuntu yihebuye avuga ati karabaye biracitse ariko nizera yuko agiye yumvise ko Imana irashari ku murimo nuko mwagize ico mukora rero yariyo ntumbero yacu kwari kugira ngo Imana tuyishimire tuyishingire intahe tuyibwire tuti nukuri warakoze
rero tubasaba ngo urashobora kuba Axia utari uyizi ariko kano kantu kakugeraho, iyi link bakayiguha, ni ukuri partage. Wa mwana wanje avuye ngaha kumuvuga akantu ngo sharing. Wow, miracle baby. Naze ngo sharing is caring. Ubwo rero caring yacaze. Agomba kubwira ngo ni sharing. Rero turabasabye ngo mudufashe ni comment na share kugira ngo intahe ishikire abantu benshi. Nukuri dushimira Imana. Burya Imana itugiriye neza, nta kindi kintu dufite dukora. No kuvuga mu mahanga, kuvuga ahantu hose ubukuru bw'Imana. Rero mudufashe gupartager, mudufashe mu commentaire yanyu. Yavuze ati mushaka mufite ibibazo ni kati. Tuzobishura. Naho yoba yafatiriwe je ndabemereye kuzoguma ndama commentaire. Fumenda mu telefone ndamusangiye box. Hari umuntu yabagije ikibazo runaka. Turabakunda cyane, mwakoze kuduha umwanya, mwakoze kutwumviriza, turabaterereza igisabisho. Bakirisu mwumvise ino ntahe, turacakeneye no kubona ubukuru bw'Imana, turacakeneye no kubona rwa rukundo rwiwe, bwa buntu bwiwe. Rero mudufashe igisabisho, muvuga ati Imana ujya mu muntu yadushingiye ntahe, mugavuga ati mbega dabo byo twumvise birakakaye, ariko atubwiye ati hari ibindi byaje bifuka bya bindi. Ibwire Imana ati Imana wa muntu twumva gushingira intahe kandi n'ubundi ari karacishwa mu muriro, uduhe tuzokumve. Nukuri Imana yokowe Imana izozana icyo gihe asigaye igishirira cyane. Ushobora kumva umenga iya niyo yariko, ariko irindi riri baba ndiko kari inyuma karahira. Niyo umenga kuri jewe iyi wanje ni nk'akadomo. Sindayifata nk'uko umenga irahambaye. Iyo yindi niyo mbona kubera niyo nyene iri kwiramfunja, irikira ngo nkamure ngo nkamba zose zimvemura. Rero turabasavye igisabisho kugira ngo tuzogaruke kuri Axia tuvuge terega bwa bundi, kandi ngo amasengesho y'abera ageza ahandi hantu. Rero turabatereje igisabisho kugira ngo tuzogaruke n'ubundi tuvuga ubukuru bw'Imana. Turabakunda cyane. Shalom. Thank you.